Iyi ni radiyo BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wowe uteze amatwi BBC gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Mu wa gatanu mutagatifu kuba afite ukwemera gukirisitu. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ni ya 19 z'ukwa kane 2019. Imirimbanyi ziharanira kurengera ibidukikije mu Burayi zakajije ibikorwa byo kwigaragambya bamagana icyo babona nk'amaguverinoma adakora ibihagije mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Nubwo imyigaragambyo ibera hano mu Burayi, ariko ingaruka zigera ku isi. Ariko se nk'umuntu uri mu karere k'ibiyaga bigari yakora iki? No kumenya ko ibidukikije bitagira imbibe, ahari akaraba ico wewe yoba arakora kugira ngo akingire ivyo bimukikije. Mu gihe habura umwaka umwe ngo mu Burundi haba amatora y'urusange, abadepite bamaze kwemeza muri iki cyumweru itegeko rishya rigenga ayo matora. Ryatowe ku bwiganze, ariko abarinenga bavuga ko ribangamiye ubwigenge. Yafise ukuntu rikumira rwose abakenyezi. Rivuga yuko umukenyezi kugira yitoze akwirikira umugabo iyo avuka umugabo canke iyo umugabo yoba yari mukiye. Uyu munsi kandi kuwa gatanu nk'uko bisanzwe turabaza muganga, turaganira kuri bimwe mu bibazo bijyanye n'indwara ishamikiye ku bwonko bita autism. Ibiganiro biyobowe na Jacques Nitegeka ari kumwe na Mark Niyonkuru. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mukanya nyuma y'izindi ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Uyu munsi muragizwaho na Florentine Kwizera. Yahereku yavugwa ku gihugu ca Libya, hari amakuru avuga yuko Perezida Donald Trump yavuganye kuri telefone n'umukuru w'abagwanyi waho muri Libya Khalifa Haftar, afise ingabo ziriko zirasatira umugwa mukuru Tripoli. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House vyemeza yuko muri ico kiganiro cabo aba bagabo baganiriye ku mugambi wa kazoza wa Libya kuva mu gihe c'imfata kibanza kugeza ku gutsimbataza ubutegetsi bwa Libya bushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu bwariyamirije agaterere k'amakungu kuri ivyo bitero vya General Haftar bimaze guhitana abantu bagera ku 250. Ivyo bitero byatumye n'inama yari gucira inzira amatora yigizwayo. Uyu munsi hiriwe imyiyerekano hirya no hino mu bihugu vya Buraya y'abasaba yuko isi n'ibidukikije byo kingigwa. Mu mujyi wa London igipolisi ciriwe kirakura abari bazibiye amasanganzira y'amabarabara akikijwe n'amaduka hafi ya Oxford Circus, aho bamaze iminsi 5 bacumbitse. Mu mujyi wa Paris abari mu myiyerekano nka beniyo bazungurukije icicaro gikuru c'amabanki. Umugozi usa n'umuciro ukunze gukoreshwa n'abapolisi warufise inyandiko ivuga ngo climate crime scene, umuntu yogereranya nuko bahise ikibanza cabereyemo icaha co konona ibidukikije. Naho mu mujyi wa Roma umwana w'umunyasuwede w'imyaka 16 Greta Thunberg yabwiye abari mu myerekano nk'iyo yuko abakuze bahenze ugwaruka rw'ubu mu kubaha icizere cakazoza ataho gifatiye. Baratubeshye, batwijeje ibintu bitari byo, baratubwiye ngo ejo hazaza hameze neza. Koko nibyo, bamwe muri twe dushobora kubona icyo dushaka cyose ubu ngubu. Benshi muri twe dushobora kugura ibintu birenze cyane ibyo dukeneye. Ariko kimwe cyonyine dukeneye n'ejo hazaza. Imyiyerekano uyu mwana yatanguje ari wenyene rudeni imbere y'ingoro y'inama nshingamateka yatumye abandi banyeshure benshi baheba gutonda buri munsi wa gatanu baja mu myiyerekano yo guhamagarira amareta yabo kugira ico bakoze mu kugabanya ibikorwa bitera ingaruka zihindagurika z'ibihe. Umukuru w'umugwi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Sudani y'Epfo washize igikumbu ku masezerano yo guhagarika intambara
yamenyesheje yuko uwo mugwi utiteguye kuja mu nama y'ubumwe iteganya gushingwa mu kwezi kuza. Icegera c'umukuru w'uwo mugwi SPLM-IO Henry Odwar yabwiye BBC yuko biteye impungenge kuri bo kuja muri iyo leta y'ubumwe hakiri ibibazo by'umutekano muri Sudani y'Epfo, ndetse mu gihugu hari ibisirikare bibiri. Mu masezerano Perezida Salva Kiir yagiranye na Riek Machar, ingabo z'izo mpande zompi zabwirizwa kuba zaramaze kuvangwa zikagira igisirikare cy'igihugu kimwe. Abanyamakuru bavuga yuko hari impungenge yuko ayo masezerano ashobora kuba imfagusa. Iyi mwumva ni BBC gahuzamiryango. Umugwi AS wemanze ubwa mbere yuko ari wo uri nyuma y'igitero giherutse kugabwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo uwo mugwi washize ahagaragara wemeza yuko ari wo wagavye ibitero ku birindiro vy'igisirikare ca Kongo biri Kamango hafi y'urubibe na Uganda, vyahitanye bamwe bigakomeretsa abandi benshi. Mu rugendo yaherukamwo muri leta zunze ubumwe za Amerika, Perezida Tshisekedi yavuze yuko umugwi ADF w'abagwanyi baturuka muri Uganda wacengewe nako nabo mu mutwe wa AS, ariko hari bamwe mu bihweza utuntu n'utundi batemeranya n'ibivugwa na Kongo ndetse na Uganda ko iyo migwi yo bifitaniye isano. Bibaza ahubwo yuko ari inzira y'ibyo bihugu yo gushaka ko Amerika ibafata mu mugongo mu kumvisha ico gihugu yuko intambara ziri mu buseruko bwa Kongo zoba ziterwa n'intagondwa, kandi by'ukuri ngo ziterwa n'abanyapolitike baho. Abantu batari munsi ya 13 bapfuye, abandi benshi barakomereka bazize uruhome rw'ishengero rwabaguye ko muri Afrika y'Epfo. Inkuru ya Milton Kosi ari Johannesburg, mushikirizwa na ari Yusufu Mugenzi. Urwo rukuta rwaguye abasenga bari mu isengesho ryo mu mpera z'icyumweru ryo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Abashinzwe ubutabazi bavuze ko hapfuye abantu 13, abandi 29 bakomeretse bidakomeye bajyanywe mu ivuriro. Abategetsi ba leta bo mu ntara ya KwaZulu-Natal bemeje ko iyo mpanuka yabaye. Bavuze ko bishoboka ko imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu karere ka Empangeni ariyo yatumye urwo rusengero rw'abapentekote rusenyuka. Umuvugizi wa polisi ya KwaZulu-Natal, Koloneli Tembeka Mbele, yavuze ko kuwa kane nijoro ako karere kibasiwe n'imvura nyinshi n'umuyaga ukomeye. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bapfuye bari basinziriye. Abayobozi ba politiki barimo Minisitiri w'Intebe w'iyo ntara Willy Muchunu bohereje ubutumwa bw'akababaro ku bagizweho ingaruka n'iyo mpanuka. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yateye ivyatsi ubwicanyi bwakorewe umunyamakuru wo muri Irland ya ruguru Laila Maki, akaba yarashwe mu kaguma ko mu mujyi wa Londonderry nijoro. Abapolisi bavuga yuko yishwe n'intagondwa z'abarepublikane mu bwicanyi bafata nk'iterabwoba. Theresa May avuga yuko uwo munyamakuru yarafise imyaka 29 yaguye ku kivi yakorana umwete mwinshi. Ako kaguma kamuhitanye kadutse nijoro inyuma yaho abapolisi bagiriye gusaka mu mazu yo muri komine ya Gregan mu karere ka Derry. Hari umuntu yaciye arasa rero ku bapolisi, urusasu ruhitana Maki, akaba yahavuye agwa mu bitaro amaze kuraswa. Akoze Florentine kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano i London. Impirimbanyi ziharanira kurengera ibidukikije mu Burayi zakajije ibikorwa byo kwigaragambya bamagana icyo babona nk'amaguverinoma adakora ibihagije mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Abigaragambya bafunze imiryango y'ibigo byinshi bikomeye i Paris mu Bufaransa. Hano i London urubyiruko ruri mu nkubiri yiswe Extinction Rebellion bazibye inzira ku kibuga cy'indege cya Heathrow. Polisi yagose izi mpirimbanyi ahitwa Oxford Circus, hamwe mu masangano akomeye mu mujyi wa London zakambitse. I Roma mu Butaliyani naho habaye imyigaragambyo. None se ibi byose bivuze iki? Igihe urugero rw'ihindagurika ry'ikirere ruhagaze gute? Hari icyo byahindura ku ngamba za politiki zifatwa n'amaguverinoma? Ibyo ni bimwe mu bibazo nabajije Izayini Zigiyimana, impuguke mu bijyanye n'ubumenyi bw'ibidukikije. Ibintu bidukikije nk'ibyo dufatiye kuri ibyo by'imyotsi mibi ija mu kirere ivuye mu mahinguriro canke ivuye mu buzima bw'abantu basanzwe bariko barabamwo iminsi yose, bigira ingaruka mbi kuri bose ku isi yose, kuko nta mbibe bigira. Bikorerwa i Buraya canke muri Amerika canke muri Aziya, ariko bikagira ingaruka ku isi yose.
nini iwacu muri Afurika mbere dusanzwe tuvuga ko atavyotsi byinshi nk'ivyo bibi dushira mu kirere ko atamahinguriro dufise. ubona iyi myigaragambyo hari ikintu ishobora gukemura cyatuma amaleta kuko avuga ati reka duhindure ingendo twafashe? Cyane rwose iyo myerekano irafise aho ifatiye kandi ishobora gutuma abarongoye ivyo bihugu bikubita agashi. Ndiko ndavuga ivyo bihugu bya Buraya. Muri iyi myaka 3 iheze aho i Buraya murazi ko i Paris François Hollande yigeze gukoranya inama ikomeye cyane, arakoranya abakuru b'ibihugu cyane cyane ivyo bihugu bifite amahinguriro akomeye, barasinya kumvikana ukuntu bokingira ikirere. Donald Trump arongoye leta zunze ubumwe za Amerika amaze gushikira ubutegetsi yahavuye asa n'ubigwanya, kandi ari we arongoye igihugu kiri mu bihumanya ikirere. Ukuvuga rero yuko abanyagihugu b'i Buraya bariko baragerageza guhimiriza kugondoza ayo maleta yabo kugira ngo akore ibishoboka byose akingire ico kirere, arabe yitwararike ubuzima bw'ababa muri ivyo bihugu, kuko iyi si idutunze n'ingizo rusange dusangiye y'Amerika iratabaza ikagira iti yamara ejo canke hirya y'ejo mutanyitayeho ndasambuka ndiherera kandi tujana namwe. Ariko ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, Ubuhinde, bimwe mu byanduza ikirere cyane, iyo myigaragambyo ntigaragaramo. Nukubera iki? Kuko ivyo bihugu nk'Ubuhinde n'Ubushinwa byo biragiriza ubwo Bwongereza, ubwo Bufaransa bateye imbere kuva kera, nukuvuga bagiye muco twita revolution industrielle kera, bati mwebwe mugezaho mushaka kutubuza ko natwe dukoresha iyo sharbo canke twimbura cyane mu mahinguriro, kuko mwe mwabaza kugera kuri iryo terambere, batireka natwe tubanza tuhagere. Hari ico kibazo rero hagati y'ivyo bihugu, ariko ushobora gusanga ko kumbure no mu ntumbero zo gutanga ivyiyumviro zo kugira ico babivuze ko zitameze kumwe ni Buraya. None nk'umuturage cyangwa umunyagihugu uri mu kumva ari tuvuge mu Kanyosha cyangwa i Rubavu mu Rwanda, wamusobanurira gute ku buryo yakumva ibi bintu ko ari ikibazo koko kihangayikishije isi nk'uburyo kirimo cyerekanwa? Nukumenya ko ibidukikije bitagira imbibe, ahari akaraba ico wewe yoba arakora kugira ngo akingire ivyo bimukikije. Iyo aba bantu barimo bigaragambye bavuga bati nta kintu na kimwe guverinoma zirimo gukora, arababibona nko gukabya. None nta na kimwe koko guverinoma zirimo gukora kugira ngo ibyo bibazo bikumirwe? Ubundi barabikora, ariko urabona ko badakora ibikwiriye. Kuko nk'akarorero none turavye ukuntu Donald Trump yikuye muri COP21 akabona ko ajya amasezerano François Hollande yasinyanye n'abandi bagenzi we, ubu bisigura gute? Ije yari intambwe y'uko buraba ko bogira ico bakoze. Izayi Nizigiyimana, impuguke mu bijyanye no kurengera ibidukikije. Mu gihe habura umwaka umwe kugira ngo mu Burundi habe amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite, muri iki cyumweru inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu yemeje umushinga w'itegeko rishya rizagenga zimwe mu mpinduka zikomeye zirimo ingwate y'amafaranga miliyoni 30 z'amarundi isabwa umukandida wiyamamaza ku mwanya wa perezida. Ni itegeko ryatowe n'abadepite 105 ku 108 bari muri iyo nteko. Ku bindi hano muri studio ndi kumwe na Marike niyo nkuru mugenzi wanjye wasomye uwo mushinga w'iryo tegeko. Marike, nizihe zindi ngingo zikomeye wabonye muri uyu mushinga w'itegeko? Ego Perezida, nk'uko bivuze ku rubuga ngurukanabumenyirwa w'inama nshingamateka yo mu Burundi bavuga yuko amatora y'abashingamateka y'umukuru w'igihugu n'abajenama ba komine azoba umunsi umwe, ay'abakenguza amateka n'ay'abakuru b'imitumba nayo azoba ubugira kabiri. Umukuru w'igihugu akaba azotegerezwa gutanga miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo yemererwe kwitoza. Ibindi bikomeye muri iyo integuro y'itegeko mu kurindira yuko yemezwa n'umukuru w'igihugu nuko intwaro rusangi ishira imbere imigambwe. No kuvuga yuko umuntu azokwitoza ku gatwe kiwe azotegerezwa gutorwa gushika kuri 40% n'abazoba batoye mu gihe azoba yitoje mu ntara. Bivuga yuko ariko umugambwe nawo ukaba uzosabwa amajwi 2 gusa kwijana y'abantu bazoba bitoje. Ikindi gihambaye muri aya matora nk'uko muri iyo nteguro gikomeye nuko umuntu azokwitoza nyene ku gatwi kiwe azosabwa kuba adafise uruhara mu matati ya politike akunze kuboneka mu Burundi. Ikindi nuko azoba amaze umwaka atari mu mugambwe kandi amaze imyaka 2 atari no mu nzego z'umugambwe. Ni nk'ivyo ibikomeye muri aya matora. Mu kwiyamamaza bazomara 3 zivuye ku ndwi ebyiri zari ziherutse. Urakoze Marike niyo nkuru.
ngira ngo iryo tegeko rero nubwo ryatowe n'abadepite benshi ariko si bose. Fabien Banshiryanino ni umwe mu badepite 3 bataritoye, akaba rero ari mu bigenga. Navuganye nawe ari Bujumbura, ntangira mubaza impamvu ataritoye nk'abandi bagenzi be. Igituma ntaritoye rirafise ukuntu rikumira rwose abakenyezi. Rivuga yuko umukenyezi kugira yitoze akwirikira umugabo iyo avuka umugabo canke iyo umugabo yoba yarimukiye. Muri ico gihe aho jewe ngeze kubona ibintu kintu gikumira umukenyezi sishobora kucemera. Umugore kugira ngo yitoze agomba gukurikira umugabo. Ego akitoza iyo umugabo wiwe ava canke avuka canke akorera. Mu yandi magambo, niba tuvuge umugore uturuka Igitega yarashatse umugabo uvuka i Bujumbura, ntashobora kwiyamamaza Igitega? Nta burenganzira bizwa rimuha kwiyamamaza Igitega caje umugabo ari i Bujumbura. Leta yaje gusobanura itegeko mu nteko ishinga amategeko, yabasobanurira impamvu yabikoze gutyo. Insiguro usanga ridatomwe ko je maze kwerekana yuko umukenyezi yarenganijwe mu gateka kiyo bagahonyanze. Umushikiranganje yishe yavuga yuko ngo aho ngo bamuhaye inzira nyinshi ntazihari, kandi yiwe atayifitiye uburenganzira, adafite uburenganzira bwo kwitoza nk'ahavuka nk'umurundi kazi, afite uburenganzira nk'umugabo. None iyo ngingo niyo munenga yonyine? Yego hariho n'utundi twinshi nerekanye nk'ibizwa nk'iryo kugira rize mu Gifaransa rikenewe kumenywa n'abarundi bose. Hanyuma ku bijyanye n'aba bakandida bigenga bagomba kuba bamaze umwaka nta shyaka rya politike barimo, cyo mukivugaho iki? Oya, hirya bigenga byo byarafuswe ntibinabaho, kuko ubundi mu bisanzwe iyo tegeko ko rivuga ko umurundi yitoza nk'uwigenga agenda ari umwe kandi abandi bagenda ku rutonde rwugaye. Bakanavuga yuko aramutse agize ingorane mutuma ava muri iyo nama nshingamateka asubirizwa nabo mu wundi mugambo ataco bahuriyeko, kandi nahise ndi mu rutonde rw'abigenga wumva nari kwitora gute? Ibyo bintu byatse ntaritora kubera demokarasi yarafahonyanze, kuko ubwenge bw'abantu ni bwiza mu gihugu ko abantu bidegimbya kwitoza nk'abigenga. Ni ibintu bisanzwe, mugabo bagize ubwoba gusa ko babonye abigenga amatora ya 2015 yahinduye byinshi cyane. Mwebwe mushatse kuvuga ko leta yagize ubwoba ko abigenga bashobora kuba bateye icyugazi ubutegetsi? Yagize ubwoba kuko no mu kurihindura mu nteguro yaryo bavuga nk'imigambwe amajwi 2% mu gihugu cyose. Mugabo baca bavuga yuko mwibwirizwa yuko ubu umuyigenga azoronka amajwi 40% mu ntara yitojemwo, kandi akagenda ari umwe, atananiza abigenga zibaho. Twabaye kugororemo kugira ngo babone ko abigenga babagoye, berekanye ubushobozi bafise, babakure ku rutonde. Uwo rero ni Fabien Banshiryanino, umudepite wigenga, umwe mu bataratoye uwo mushinga w'itegeko. Iyi ni BBC gahuzamiryango, yumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbc.gahuza.com. Saa moya za buri minota 13 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turasubira mu karere k'ibiyaga bigari. Ni Prudence Njumva, ni nyuma y'aka karuhuko gato cyane. Kuri uyu wa gatanu ni umunsi abakirisitu bahimbaza ibambwa rya Yezu n'urupfu rwe i Karuvariyo. Bimwe mu bikorwa bijyana n'umuhango wo kwizihiza uyu munsi wiswe mutagatifu birimo koza ibirenge. Muri urwo rwego rero umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco ejo hashize yogeje ibirenge by'abafungwa 12 bo muri gereza ya Valetri iherereye mu majyepfo ashyira ay'uburasirazuba bw'umujyi wa Roma. Ibyo bivuze iki se ku bakirisitu cyane cyane muri Kiliziya Gatolika? Nabiganiriyeho na Padiri Audace Manirakiza, padiri mukuru wa paruwasi ya Shomo mu Bufaransa. Yatangiye ansobanurira uburemere bwa Pasika ku bakirisitu. Ni icyumweru gihambaye cyane, nubwo kiri mu mutima w'abemera abakirisu, kandi si abakatolika gusa. Barahimbaza ukuntu Yezu yinjiye i Yerusalemu, baremera ko ari umukiza yaje kubakiza, bakamushimagiza kuri ibyo. Ni iminsi 3, uwa 4 mweranda, uwa 5 mweranda n'uwa 6 mweranda. Umunsi umwe wose ugahimbaza ikinyegezwa y'ubuzima bwa Yezu. Ikinyegezwa ngira ngo mu Kinyarwanda tubyita amayobera. Ego, amayobera. Hanyuma se kuwa 5 ngira ngo uyu nguyu ari nawo turiho mutagatifu, ngira ngo hari ikintu cyabaye mu mateka ya Yezu. Icyo ni igiki? Icyabaye nuko Yezu yafashwe agacibwa urubanza, bakamutwara kumubamba i Golgota, mugabo ariko yerekana urukundo dukunda rutagira iherezo
kuri uyu wa gatanu rero nico twibuka, nico duhimbaza urukundo ruhebuje rwa Yezu yadukunze gushika ku musaraba. ngira ngo ariko hari n'icyo mukora cyo koza abantu ibirenge. Ubu muhango wo koza abantu ibirenge uba ku munsi wa kane mweranda ku mugoroba, niho twizihiza uko Yezu yateguye misa imwe ya nyuma ko gusangira, niho yitanga agatanga umubiri wiwe n'amaraso yiwe. Mu njiri ya Yohani Yezu aza koza ibirenge vyabo yari yatumiye, mugabo muri uko koza ibirenge ababwiye ati n'urugero ndabahaye namwe muzoze no bikore hagati yanyu. No kuvuga yuko Yezu yadukuye mu buja, kuko ico gikorwa cyakorwa n'abasuku, cyakorwa n'abaja. Muri iki gihe iyo abapadiri cyangwa se abepiskopi bagiye koza ibirenge, muhitamo abo mwoza mugendeye kuki? Mu isanzwe nta karite iriho umuntu araba, kenshi n'abakunda kuza mu misa abantu baba bamenyereye, abantu baba bamenyerewe. Uwabatijwe wese mbere ngira ngo n'ubutabatijwe mugabo akunda kuza mu misa, sindabona ahantu hoba hari ibwirizwa rivuga riti abatabatijwe ntimuboze ibirenge. Kuki mubikora rimwe mu mwaka? Kuki mudashobora kubikora buri munsi? Hariho abanyabwenge b'ibyanditswe babitohoje, baravuga bati birababaje kubona abemera cyane cyane mu isengero bafashe umunsi umwe bigakorwa rimwe mu mwaka, kandi isakramento ry'Ukarisiya turikora buri munsi mu mamonasteri, inzu z'abihebeye Imana. Hariho amamonasteri amwe ariko aratangura kugarukana uwo mugigwa, bongera bibutsa urugero Yezu yaduhaye rwo kuzoza turakoreranira tukozanya ibirenge. Arakoze Padiri mukuru wa paruwasi ya Shomo Audace Manirakiza. Wumvise ko rero nawe nimba uri umugatolika ukaba ujya mu misa, ukaba ushaka kozwa ibirenge, ushobora kujya mu misa kenshi. Reka noneho ijambo Jean Claude Mwambutsa mu mikino. Mwiriwe neza nshuti za BBC, mu makuru yacu y'imikino duhere mu mukino wa volleyball ikinirwa ku mucanga. Kuri iki cyumweru nibwo muri Nigeria hatangira irushanwa rya Afurika rizamara icyumweru cyose. U Rwanda ruzahagararirwa n'abakinnyi bane, babiri bagize ikipe y'abagore n'abandi babiri bagize ikipe y'abagabo. Charlotte Nzayisenga na Benita Mukandayisenga nibo bagize ikipe y'abagore, naho ikipe y'abagabo yo ikaba igizwe na Olivier Ntagengwa na Patrick Akumuntu. Mu mupira w'amaguru imikino y'igikombe cy'Afurika cy'abatarengeje imyaka 17 irakomeje muri Tanzania, mu gihe Nigeria na Cameroon zamaze kwizera kugera muri kimwe cya kabiri. Kuri wa gatandatu Nigeria irahura na Uganda, naho Tanzania ikine na Angola. Ku cyumweru ho hazakinwa imikino yo mu itsinda rya kabiri, Cameroon ikine na Senegal, naho Guinea ikine na Maroc. Turacyari mu mupira w'amaguru ariko noneho ku mugabane w'Uburayi, ikipe ya Arsenal igomba guhura na Valencia muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Europa nyuma yo gusezerera Napoli. Chelsea yo izakina na Frankfurt yo mu Budage nyuma yo gusezerera Slavia Prague. Muri Espagne, rutahizamu Diego Costa wa Atletico Madrid yarayanze kwitabira imyitozo nyuma yo kumenyeshwa ko yahanwe acibwa amande n'ikipe ye kubera imyitwarire mibi yagize ubwo ikipe ye yatsindwaga na Barcelona. Muri uyu mukino Costa yeretswe ikarita y'umutuku nyuma yo kwitwara nabi ku musifuzi Jesus Monarino. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne ryamaze guhagarika Costa mu gihe cy'imikino 8 yose, bivuze ko atazongera kugaragara mu kibuga muri uyu mwaka w'imikino. Imyitwarire yatumye Costa ahanwa byihanukiriye ntiyasobanuwe neza, ariko hari amakuru avuga ko yatutse umusifuzi ku mubyeyi we. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Reka noneho tugiye muri baza muganga. Mark niyo nkuru atuganirire na dogiteri ku bijyanye n'indwara ya autisme. Ndabaramukije amahoro mwese muduteze amatwi mu kiganiro baza muganga c'uyu munsi, aho twashinde kuganira ku ngwara bita autisme na muganga Jean Paul Rukabyarwema akorera mu bitaro Muhima mu Rwanda. Mbega muganga, iyi ngwara autisme mu bisanzwe yitwa ngo iki mu rurimi rw'ikinyarwanda canke ikirundi? Ntabwo mu kinyarwanda ifite izina rizwi, ikomeza kwitwa nyine autism. Ibiranga iyo ngwara vyoba ari biki? Bigaragara nko mu byiciro bitatu. Hari social skills,
ubundi umwana akura areba umubyeyi cyangwa se umwana baturanye akamusekera akamureba mu maso akamwereka ikintu kimushimishije akainterakitinga nawe cyangwa akamenya iyo mibanire yiwe n'ababyeyi n'abandi bari kumwe. Ibyo rero ku mwana ufite autisme ibyo bintu biba bitameze neza. Ikindi kimenyetso uwo mwana agira ibyo bitwa repetitive behaviors, ugasanga umwana agiye ku kintu kimwe akihugiyeho cyane ku buryo no kukimukuraho ngo umuvane ku kintu niba ari nk'agakinisho yakinishaga ngo umujyane ku kandi cyangwa kumukura mu kintu yakoraga umujyane ku yindi activity runaka cyangwa ikindi gikorwa runaka ugasanga ntibishoboka. Ikindi kintu kimuranga none ibijyanye na communication tuvuga gukominika, hariho gukominika n'umuntu umubwira, hakaba no gukominika n'umuntu ukoresheje ibimenyetso. Abo bana rero baba bafite ibyo bibazo muri ibyo biciro ko ari bitatu. Byose biva ku gice ikihe c'umubiri kigize umwana. Bavuga ko ibi ni ikibazo kiba gikomoka ku bibazo uburyo bw'uduhimba duto tw'umuntu twibanze, hakaza facteur environnemental. Facteur environnemental no zaza kwiyongera kuri predisposition genetique y'umwana, bikaba byatuma azagira bya bimenyetso byigaragaje mu byiciro bitatu twavuze haruguru. Bivuga yuko ubwonko bwiwe no kuvuga cerveau iba imeze neza. Cerveau zacu zose muri rusange zifite ibice bya cerveau binini bisa, ariko buri muntu wese atandukanye n'undi. Rero abo bana bafite autisme uburyo communication y'amanerone yabo uburyo akoramo abatandukanye n'uburyo abandi bantu bose basanzwe muri rusange, bituma hari ibyo twebwe tubona uburyo tubibonamo tubyumvamo ibo babibona ku buryo butandukanye n'abandi bantu basanzwe. Umwana ufite autisme nta kizami ufite kumukorera icyo ari cyo cyose uvuge ngo nabibonye koko ngo dore ngo afite ikibazo ahangaha ngo bivuze ngo araza kugira autisme, ntabwo ari byo. Iyo ngwara dukunze kubona kenshi abana ari bo bayifise. Mbega ihera umwana kivuka canke akiri mu nda ya nyina? Umwana kivuka abasa n'abandi bose muri rusange, ariko rero iyo dukurikiranye ibijyanye ni uburyo umwana akura atari ya mikurire y'ibiro n'uburebure ku kigero runaka udetekitinga cyangwa ubona yuko wa mwana afite bya bimenyetso bishobora kuvuga ngo uyu mwana agira autism. N'ibyari rero ibyo bitangira kugaragara ku mezi 18 umwana uzagira autism akenshi tuba twarangije kubibona hakiri kare, ariko byigaragaza neza cyane ku myaka 2 hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3. Nk'ubu ngubu abo tubona ubu rero ni abana babageze cyangwa cyo gushaka kujya muri gardienne batashoboye kubonwa yuko ari ikibazo hakiri kare n'abavyeyi, bakaba umwana wanjye yajya mu ishuri ntiyita ku mashuri yibereye mu byiwe ntakurikira, icyo gihe akaba ari abavyeyi batangira kubona ko ari ikibazo, ariko ibimenyetso mpuruza biba byaragaragaye kuva kare cyane. Bishika gute ugasanga umuntu agwaye autisme afise ubwenge burengeye ubw'abandi? Mu buzima bw'umuntu hari igice cy'ubwonko gitegeka amaboko gukora, hari igice cy'ubwonko gitegeka amaso kureba, hari igice cy'ubwonko gitegeka umunwa kuvuga, amaguru kugenda. Noneho ushobora gusanga icyo gice cy'ubwonko cyabo uburyo kiri organize gishobora gutuma bakora igikorwa runaka ku buryo burenze uburyo ubundi muntu usanzwe yakabikozemo bitewe na patrimoine genetique Imana yamuhaye. Ivyo rero bishobora kubashoboza kuba bakora ikintu runaka ku buryo budasanzwe zo ubundi muntu uteye ku buryo busanzwe atashobora gukora. Iyo ngwara yobivugwa yobikira burya? Nta muti, nta kinini, nta rushinge, nta miti nzagutera ngo ndi kukuvura autism, ariko tubona ibimenyetso mpuruza hakiri kare kuko nakubwiye ko bimwe bishobora gutangira kuboneka meme na mbere y'amezi 18. Iyo wayibonye hakiri kare ugakora icyo bita early intervention, ni uburyo winterveninga kuri difficulty umwana afite ku hantu umwana yagiye ubona ko afite imbogamizi. Niba wabonye ko twabonye ko bagira imbogamizi muri communication, hariho verbal communication na non verbal communication. Abo bana rero nabo ushobora kwajisa kuri verbal cyangwa non verbal communication kugira early intervention kugira ngo wimprovinge wongere ubushobozi bwo kubasha kuvuga, byaba bakoresheje amagambo byaba bakoresheje ibimenyetso. Iyo wabahaye izo serivisi buri wese ashobora koroherwa ku kigero runaka, ntabwo avabona gukira ahubwo habaho kumererwa neza cyangwa se guhinduka. Arakoze rero ni Dr Jean Paul Rukabya Rwema wavuganaga na mugenzi wanjye Mark Niyonkuru. Ni nabo basoje ibiganiro byacu kuri uyu wa gatanu. Gusa mbere kuva muri studio nimba bwo ugifungura inyakiramajwi yawe nakubwira ko impirimbanyi ziharanira kurengera ibidukikije mu Burayi zakajije ibikorwa byo kwigaragambya bamagana icyo babona nk'amaguverinoma adakora ibihagije mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Nakubwira ko ejo kuwa gatandatu imvura izagaruka ku kiganiro kireba ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nyuma ya jenoside imaze imyaka 25 ibaye mu Rwanda.
aya makuru yarayobowe na Jacques Nitegeka ari kumwe na Mark niyo nkuru ugenda Prudence Njumva ku bahanga bw'ibyuma twafashijwe na Pam Taylor watugejejeho amajwi asobanutse neza. Niba wizihiza Pasika nakwifuriza Pasika nziza muri iki cyumweru. Ku cyumweru n'ibiganiro byose by'urunana ntuzacikwe. Utashoboye kumva aya makuru ujya kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza. Nta kintu nabifuriza kitari kugira impera z'icyumweru nziza. Wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango raraharya.